ico gihe kuva 2021 2022 2023 barabizi barabizi ko nakunda kuvuga je nzo Miss Burundi 2025 ni jewe no mwira bari babize d'ailleurs kwa niho ravuga ati niho nzo naraje amashure genre nyene inférieur hama ngenda bose bari babizi hama haragera 2024 ariko tuje kw'ishure biramera nabi kandi bazi ko hajya barabanye na intelligence bon twarabigeme benshi abigeme beza bacubwege hamwe baravuga ati naje gukora iki ngaho vraiment ndakubwiye baratugabuye hari abagiye samedi bagiye dimanche jana mu bagiye dimanche ndara amafoto y'abagize ndavuga wow jewe ngiye gukora iki muri bibiri wow ego tugiye kugira jare nyene sinzi gutembera hama bamuremo ntahe hama ndashika dimanche cyambe ndashimye abakandidate vraiment nubwo ego usanga hari abana nyene baba bari just en tout cas je kuri jewe physique iranyimporta peu gose kuko cyane no kuraba ico umuntu abazanye kuko le fait ko yavuye iwabo kuko abavyeyi baba bazi ko ego abavyeyi baba bazi ko bari by'abantu barebare bonze mugabo le fait ko yavuye ndabaramukije abakunzi ba Yaga Nawe TV aho muherereye hose mwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu mushobora kwibaza ndi kumwe nande ngomba nkora iki ni jewe Mugisha Krista Benita canke MC Benta nkuko ushaka kubivuga nkaba ndi kumwe n'umwigeme mwiza adasanzwe sinubwo no muvuga mwaza kuvyibonera mwebwe nyene bon tuma tuyage ku bintu bijanye n'iki mwese murazi ko turi mu gihe mu bintu bya Miss Burundi ni edition 2024-25 murabizi mwese nta wiyobewe bien sûr murazi ko kwavuga amajambo menshi bagiyemwe abantu batabereye kujamwo hagiye abantu banini hagiyemwe abantu bagufi ibintu nk'ibyo turaza kumuha umwanya atwidondore muraza kumva byinshi atubwira turamuhaye ikaze karibu cyane murakoze ego babitwa gute babitwa bande ku mazina yanje nitwa Ingabire Benta ego nibyo nta matazirano mfise nta masihono mfise naka nanye Dori Benta ego Benta ndifuza rero kumenya Benta n'umuntu ki n'umukunzi wa Yaga Nawe TV arashobora kwimvira ati eske Benta wamutumiye kubera iki ari hajya kubera iki ni n'umuntu ki rero bon kwanza imbere kumvuga ikintu na kimwe cyose batanguye batanu bagereje hama bana subscribing wow ego Benta novuga gute Benta mwana myiza yego arakunda gusenga arakunda kuririmba ni nka passion hama hanini cyadukwanije ngani kora nagiye muri competition Miss Burundi hama skip sivyo mumbaza niyo mpamvu ndi hano hama ndabishora ego murumva ko atubwiye ko ari umwana akunda gusenga no kuririmba eske ndamusabe akapera ou bien ego umuntu akunda kuririmba bazi no kuririmba deja ahubwo ngira ngo nzinakurondera kugira ngo nyigishe kuririmba ego mugabo apana ngaha ayandi ho ikari musubire tubyihoze duheze ibindi hama tuzahamagara tuzorondera hanze undi mwanya kugira ngo turirimbe tugire umwanya ikintu cyacu ego none Benta ndashaka kukubaza mu buzima bwawe canke ko wagiye ukura wagiye ufise ibyo ushaka kugerako canke ugenda ukunda bon wambye kukunda kuririmba wakuze wumva muri wewe ushaka kuzobiki ushaka kugira he ibintu nk'ibyo nakunze ndi umwana basensibiliza cyane kwiga bon ibintu by'abavyeyi abavyeyi bose no kunyereza ego narashaka kuba umuganga ego nashaka kuba umuganga kandi ndibaza ko naho bitabaye ko ndavyifuza mugabo ndibaza ko nzohashika hama na nefsi na rêve yo kuba Miss kuva kera wow bon ego nivyo hama ibindi navyo bikaza birafatana n'ivyo bindi wow urumva ko ni ibintu vyiza cyane yatubwiye kuririmba yatubwiye n'ibyo yaje kutubwira murumva ko yarafise donc ibi twamuhamagariye umunsi yarabifise mw'indoto kuva kera kuva kiri umwana none Miss Benta kandi ndavyitoka ndatanga kibaza natanga kumenyera ego ndacho bigutwaye ndibaza ego Miss Benta yoba ari umunyeshuri ou bien yoba
Kwa bimeze gute? Ego ndiga kuri Université Sagesse d'Afrique campus asiatique nkaba muri bac de santé publique. Wow. Ego urumva uri kurashika ku ndoto zawe c'est bon. Ego ndashima ubwo biri kose ndashima kandi biriko biragenda neza. Ego ndashima Imana. Yego urumva ko ari ibintu byiza cyane. Ego Bon tugiye rero kwidonido y'ibyatumye tuba hano hantu ndifuza kumenya rero umva ko byari no muri vision yiwawe ukikura tize nzo muganga canke nzoba misi. Ego Ndifuza kumenya umuntu yakwenfluenceje wewe canke ikintu catumye umva ko iza ndoto zawe zashitse fait ukaja kuba umukandida muri mwaka muri ibi nyene biko biraba uraziko tugeze muri finale muri demi-finale. Ego ni iki cabiguteye? Kuva kera novuga bon nanga kuva kera novuga nko kuri 2020 niho noba nibuka nyene mu minsi baba batoye ndavuga wow nanje ndashaka kucara kujya ntebe ubu nanje ndashaka ibona. Ego hama abagezo nje bari proche bon bari proche ico gihe kuva 2021 2022 2023 barabizi. Ego barabizi ko nakunda kuvuga je nzo miss ubundi 2025 ni jewe no mira bari babize dayo kwa niho ravuga ati niho nzo naraje amashure genre nyene inférieur hama ngenda bose bari babizi. Hama haragera 2024 ariko tuje kwishure biramera nabi kandi bazi ko hajya barabanye na intelligence bavuga mugige madaciye ubwenge ko tugenda kurepresenta abandi bigeme hagira igenda ciki intege ndavuga nabyo nzoshobora. Hama ndibuka 2025 gitangura namugenda namaze kumbwira amati mama nje ndabihebye sinzoja ko yakunda kumbaza none wewe uriko bitegura gute? N'abavyeyi rero baragushigikira bakubwira ati ego bari babizi abageze nje bose bari ari hafi babizi ko jewe nzoga 2025 barambaza uko bitegura gute wari yumvire projet bimeze gute nyene nkabona nyene mugabo ndambwa narabihebye. Hama mu ntango ndibuka nko muri janvier niho hanyanzikiye umugenzi wanje yitwa Trésor antuka niwe yanyefimashije gose kurusha abandi arambwira you have to do it utegereza kujayo utegereza kujayo. Ego ndamushimiye n'ukuri ndamushimiye cyane antuka yaragira yarampaye esprit arambwira ati tu peux le faire arama courage antuka OK de toutes les façons nacumvize nakaza why not cyane mugabo wumva nyene ko still fakera ndabishaka. Ego ni naho hanini. Yes murabona neza mwese muri mubonesha amaso ko Benta vraiment you made it. Donc urabiberewe donc n'ibintu byari n'ubu birakubereye nubwo tuza kumenya byinshi. Murabona neza ko yari afise munaze neza n'umwigeme agorotse abenze neza nyine anatagase kubona. Yes Benta ndifuza kumenya rero umaze gushika aho bibera reka ndabivuga yego nica ikintu cakuryoheye nica ikintu cakubabaje bon twarabigeme benshi abigeme beza baciye ubwenge hamwe baravuga ati naje gukora iki ngaho vraiment ndakubwiye baratugabuye hari abagiye samedi bagiye dimanche je nayo bagiye dimanche ndara amafoto y'abagize ndavuga wow okay jewe ngiye gukora iki muri bibiri wow ego tugiye kugira jare nyene sinzi gutembera hama bamuremo ntahe hama ndashika dimanche cyambe ndashimye abakandidate vraiment nubwo ego usanga hari abana nyene baba bari hayi mugabo baragerageje kuba kuri niveau yacu turumvikana nyene twavuyeyo tumenyanye n'abantu benshi. Yego hama nararyohewe ku kintu c'abakoci. Basaba coach ameze neza pe baradukoze nze baraduse avec tutadubise prezo ko hinjira kare yari a huis clos donc hinjira umwe face ya jury. Donc ufise ubwo bakora la première fois bw'imbere y'abantu kuvuga wow baradufata amaboko bakadusengera bakavuga ati tuba bien se passer ikiza kuba n'inyenyeri meza izo yateguye bakatubwira ama question batubwira ama question baza kubaza hari indani babwira baza kubaza motivation baza kubaza ibi donc OK prépare nyene psychologiquement physiquement bakababwira ko tuba bien se passer. Hama just simboni kintu banarahanye après mu munsi wa byose byari byiza badupimye c'était bien narakunze n'ukuntu ari ukuntu muri miss bahaye akuntu menga hajayo bigeme gusa barebare bonze mugabo narabonye amafoto jawe bagisa ndavuga
wow niba baramuretse araparticipe basi ntibigeze bamurigana ijambo bavuga ati reka turabe icatuzanye byarangiye rwose mbayo nabona nkavuga yo ubuyoza bamukuramo bataramumvise mugabo byarangiye fetwe bamumvise usanga baramutoye vuke afise ikintu nkavuga wow narabikunze rwose neza reko ibyo abantu bariko baravuga atari byo deja kuko hariho nk'umuntu nabonye avuga ati vraiment uyu mwaka ibintu bagize ntibibaho bashyizemo abantu bagufi banini bagize nte nyene baratanga amakritere menshi yagiyemwe mugabo urumva ko Miss wacu yabikunze kuko bose turabashigikira kugira ngo bose bashikire basama project kandi izi kuvuga ngo je en tout cas je kuri jewe physique iranyimporta peu gose kuko cyane no kuraba ico umuntu abazanye kuko le fait ko yavuye iwabo kuko abavyeyi baba bazi ko abavyeyi baba bazi ko bari by'abantu barebare bonze mugabo le fait ko yavuye iwabo bakamureka kaza siko vraiment bumvise ko hari ico umwana wabo afise aje gufasha igihugu shumura bari ibintu byiza cyane numva abantu bene bakwiye kujija ngo uyu muntu imeze uku ahubwo baba bakwiye kumenya ati yagiye hari yakubera iki gusa ari ikintu cyakumenya sinzi ko ari critère sinzi ngene bimeze saka nk'umuco iyo mu minsi agiye mu bandi bakandida agiye nyine mu mahigano ngo ndaba tamukope afise Nshaka kubimenyetso kiyi azo utari wa mbere bimaje yego dewe nturi wa mbere ndashaka ndagikubaze kubera yuko nk'umwana nka Benta ko wumva ngo ngoya sinibaza ko ari ibyo kuko aho nageze sinigeze numva bambwira ngo utari en tout cas amakritère barayatanze kandi nimba ryari kuba ari bwirezo tugezo kurikiza bari kuba barishize mu yandi mugabo ntaririmo donc sivyo ego nka Benta rero yarafise iyo vision kazibona muri kazoza ari mu minsi yagiye mu mahiganwa afise iyahe projet kagirago dushaka kumvugira projet non urashaka jewe nasha yake nari mfise projet ya sinanayibagiye ok création genre ni yari gucréer genre un centre d'orientation ku bajene bahejeje école secondaire kubera ari abana usanga bataba bazi ukuntu biyorienta après usanga babise ubwoba bwo kuafronta amafuture yabo je rero nashaka ko kubafasha parce que naje byashikiye ndabise bagenzi benshi byashikiye ugasanga barabuze ibyo biga muri université barabaye lost nivyo ugasanga ko ibyo abavyeyi bashaka canke bakakurikira abagenzi donc ugasanga au final baricaye buri ndacho ariko akora kandi bari ku exploiter amatalo yabo vyari ibyo ya projet yari nziza no kuri kwimana je nubamenga sinzi cyagoye sinumva wagarukiye muri quart de finale wow none baziko biba bigoye iyo ugiye uvuga ati je dois nigeza kuronka intsinzi nigeza gushika aho nshaka vyakugendeye gute umaze kumva yuko kimwe washaka kibaye lost bon biragoye kwakira biragoye kwakira mugabo wa même temps je nasenze nasenze ndavuga ati mana ifu ni ibintu c'est pas mon temps canke atari umwanya wanje yo kumpezagira ntibigere kure ngo ngende kubabara do plus ego ko birababaje kugarukira muri finale cyane nukuri birababaje ego nasenze ndavuga ikiba cyose ndagishimira Imana ko n'umugambi wayo kuko Imana sometimes zirakora ibintu tukibaza ngo ni kubera itwanga canke ikoze ikintu idashaka na volonté ego mugabo jewe j'ai pas échoué j'ai appris naratahuye ko kugira ushike kuri réussite turinda guca muri échec donc naravyakiriye maintenant je vis bien de sensibiliser aba candidats bari vraiment no kwindi ndaba ama courage tout va bien se passer niko ndasenga no kuri ijya place ije ko umuntu ayimerita kandi ndizera ko bizogenda neza urumva ko mu minsi wacu yarasenze kugira ngo abazimana eske bana imeze gute eske nkori iki umwaka n'uyi wanje ubien urumva ko ako kantu kakumotive nawe mu bintu byose ugiye gukora wiragiza Imana avant tout ego byabyiza kakanu karamotive cyane no kuri kw'Imana bon miss wacu rero ndashaka umbwire ko bon urabona ko ikiringo kikurenganye uba uri kurategura iki muri wewe avant y'ishuri uko uravuga ati ibi bintu nubwo bitapashije ndashaka ko ndabigirako kugira ngo iyi edition yaza izogere bya bintu nabigeze ahubwo nzotanga ico namaze gutangura gukora uri gukora iki
ikibazo ciza by the way nku par exemple jewe igihe nagenda igitega kwa je nagiriye mu bigitega nagize tukiri ku ishuri right jana pia tubye gatoye ko aravike ndi mu mwaka wa nyuma byarabaye hinto none karagato mugabo naravuze dès que nemejeje ishure bon si kuvuga ego gufasha abajeune sinzobikora nkuko nari kubikora ndi miss mugabo hoho nzogerageza right nzogerageza mugabo nshaka kubikora namaze kweza n'amashure kwanza kuko amashure ni priorité imbere yanje imbere y'abavyeyi ni priorité kandi biri mu guhera so nzibaza nzobikora hama muri bandaheze muzobona ivyamwa vy'ibikorwa vyanje wow tenumva no gufelicita ndakwankoraja kuko urumva ni ide nziza nubwo ego uvuze ko tobikora nkuko wari kuburi misi ariko urumva urafise ide nziza vraiment numva no kwankoraja cyane dusubiye inyuma gatoya uri imbere ya Jia waba wiyumva gute pression nibura ubwo wari wasenze ego jewe nta kintu nakimwe nkora nasenze nubwo ntari umucroyante gose hari mama wanje vraiment antuka yaragusengera gose arasapotinga ku bintu byo gusenga nukuri imbere yuko ntafise utezo y'Imana ati jayo ndabizi ko hariho niki sinzi sinamenye cyo mugabo ya une cause kwa naje muri musique kandi ya une cause kwa nasigaye muri quart de finale rero turinde turabye Imana hama imbere ya jury nukuri pression ibihari ubwo baba buhari usanga urabuze ibintu nka jewe tunateguye ngiye nabuzemo nka 20%. Mugabo kandi kuvuga ngo Imana yari ibuze byari byanse ko yoma ubushobozi bwo kuvuga canke ngo mugabo nyene mugambi wawe je navuze mugambi wawe jewe devant les gens ntari musomwe ngira ubwo ibaze icyo nikindi kintu tumurinze muri église mugabo ariko sinshobora kumva ukuntu nagize uko bahajya imbere mugabo jewe dize ndagira ubwoba n'ubu turi imbere ya kamera mva ubwoba gusa ubahwe oya mugabo nyene ivy'Imana vyamari ivy'Imana rero itashimye ko ndengana ngaho ya une bonne cause kandi ndayendiriye ivy'Imana izokora ego je kuri numva sinzi urafise ikintu muri we urifite confidence irenze sinzi yuko jewe nk'ubu amapart jewe iyo nani nk'ubu mvuga ati ndagiye gupasa nuko nyine ntari kuzoza yuko ayo makriteri nanda kubera tese tunosho yo kare kutabishobora oya harega kubenga ndasabye yawe gususa neza turi imbere y'abantu ndagusabye commentaire ntizizenyi guys nimumva amajambo ya miss jewe sindimwo murabona ko n'amakriteri ntayakwiditse rero numva ko ari ikintu ciza cyane ndakugiye ko ikintu kinini kuko abakobwa benshi barisuzugura mugabo sindimo mu bisuzugura nuko bigiye kubivuga ego sindimo mu bisuzugura ariko murumva neza ko dukwiye kugira esprit nayo ngoma mvuge ngo mukwiye mugana nanje ndumwigeme dukwiye kugira esprit kugira ngo dushike kuco dushaka en fait tubishire n'imbere y'Imana kugira ngo dukomeze imigambi yiwacu ikomeze kugera imbere ndashaka kubaza rero kandi imisi wacu ko byashitse pardon ko novuga ngo pare sana ariko ndumva ko n'ibindi vyizigiro yes uko byashitse ukaviramo muri un quart de finale est-ce que urafise indi esprit yo kumva yuko iyindi edition ikurikira uzogenda gupasa bon c'est niko ndiyumvira iyi edition ikurikira mugabo gusimbiza gatoya ego kubera ego je serai un peu mature par rapport à l'âge kandi no mu vyiyumviro ndaza ko nzoba ndi un peu plus développé kandi ko nzoba ngejeje kuri projet donc hazoba hari ibigaragara kujya kugenda gupresenta projet utaratangwa no kugenda gupresenta projet watanguye bisa ego kandi ndibaza iyi nzo kwankuraje abandi iyindi baba bamaze iyindi nzo kandi ndizera ko bizogenda neza rumva neza ko ari ide nziza ubanze bitaza imbere yuko simba kuko niko baza bavuga enfin ndazi ko mu mwaka uzokurikira tuzoronka umwimbo mwiza turabyizeye mu kwazi les doigts ego numva nuko inoguma ndakwankoraja ndakunezerewe kuri confidence bifitiye ndanashimira n'abavyeyi bawe kukuntu ndumva mingana abantu badasanzwe kuri wewe cyane mama wanje by the way papa wanje nafise mugafise mama ariko urumva ko akugeza mu ego antuka
ku kintu ca talent cyangwa ku kintu ushaka gukora kiguteza imbere ntigera avuga ngo ibi ari ikintu kibara kubwira mugabo vraiment aranagusengera akubwira ati Imana yambwiye ikintu ugende Imana yambwiye ikigenda kandi j'avais la confirmation de Dieu umva je craignais rien je ntagamye ko natinya navuga ati ya Dieu ici ikiza kuba cyose Imana iri kumwe nanje donc byarabaye kandi Imana niyo yabiretse biraba donc ntabwo bafise ko ibindi bizogenda neza yes numva ngeyo cyane kubwawe Benta nukuri no ngenda gushimira cyane ndifise rero ko utubwira nk'akantu kanyuma imbere ko jewe mvuga utekere nk'abigeme bisuzugura babona yuko bon usije no muri Miss Burundi nyine hariho n'ibindi ushobora kujamwo ugasanga umuntu ari isuzugura ukuntu nyine ubabwira akantu ngira ngo ko gico kabafashije kuko murumva neza ko nivyo yavuze hari ni byinshi yagiye yavuga bizokubaka mugabo kuzokumviriza kino kiganiro azovyumviriza tuzoshwana okay hama kubige bimare ko ranyumviriza nmisuzugure ko ntaco bimaze kuko kuvuga en tout cas apparence ni ikintu gitoyi cyane kandi urashobora kuba warananiwe l'année passée l'autre année mugabo yumva still wumva office iyo ngoga yo kuba miss t'inquiète wewe ingo you can do it uko nyene niba narabwiye Gideon ati genda uko imbaraga zawe zingana nawe wewe rero ingo uko nyene imbaraga zawe zingana uko nyene iyo apparence yabimeze uko nyene ungana uko nyene uri mugufi uko nyene uvyibushe ingo kandi tubafase kandi imbere y'ukuza senga Imana izokwereka izokora ivyayo nubwo utabirenganira muri Miss mugabo en tout cas Imana Imana irantangaza Miss yose mugabo you can do it imva ushaka kuja muri Miss come you can do it sije no mu bindi bitari bya Miss Burundi tu peux le faire ni pas imwe gusa Imana yavyo tugere pas imwe zindi 99 izozigira tu crains quoi en fait yo bade nukuri Benta arambereye arangyoheye aranyubatse mu bintu amajambo yagiye avuga sinasubiramo yose mwayumvise ariko umuboniye ngaha ndasabye gende ku mahaza zose kuri YouTube arabe inkara ya fina y'aba Miss bazumana yaraberewe gose yambaye hobby ya bien itsovye ukuntu nyene ndaguma je nta wundi narana bwo tumana nkene kora burya mwana sitoplego ndaguma ndahati Benta ari namubonye ndabasabye rero guys kugira ngo nabangira abantu barabiravye by'igiteka oya bashobora kuba batavuze ati uje turamuzi mugabo kubw'ikiganiro badasaba genda kukiraba ego numva ntavuga byinshi Benta yababwiye umumva kwizera kwiwe afise arizera mu Mana gose mumwigire ko byinshi naje namwigiye ko byinshi numvise byinshi kuri we kandi byubaka reka so ndagushimiye cyane ndakengurikiye gose ko bawo mpaye no mwanya ngira ngo nundi munsi twagukenera muri ama projet yawe uri kurategekanya abo disponibility ndagushimiye cyane yes reka nongere nshimire rero n'abakunzi bakomeje kubana natwe muri kino kiganiro wahereye ku ntango ya kino kiganiro ugashikana ku mperezo yacu ndagushimiye cyane mvuga ati Imana iguha umugisha cyane yari jewe MC Benita canke mugisha Krista Benita ivana nuko ushaka kumpamagara ndakwakokaje kugira partage j'aime na commentaire kuri televiziyo yacu yaga nawe ndagushimiye cyane rero murakoze hamwe na yaga nawe TV ubwenge ni wo